Dukunda Uburundi tubukundishe n'abandi, dukunda Uburundi bwacu kuko ari bwo metso yacu, abari mu mahanga dushora imitahe mu gihugu, dukunda Uburundi bwacu kuko ari bwo metso yacu. Amakuru ariko aravuga ngo nuvuga kuri wewe bitewe n'igihe umaze hano mu gihugu cyiza cy'u Burundi yuko baba warirukanywe muri Amerika, sinzi ko umaze kuyumva ati mbega nimba umaze kuyumva ayo makuru yakira gute ngo hariya bari mpiga 24 rere ngo jamaa atarudia nyuma Jamaa yisanzuye si jamaa furia ahantu jewe nshobora kwirukanwa nkumva ku mutima uhagaze nkajewe ho ngira ngo no kuyabona cyane yahura mbere ngo ubu nukitwa umurundi kandi abantu benshi bagira ngo gufyina jumba twitwa kwatsa ubwene gihugu bwo kwitwa umurundi ukuri nibaza ko ntoba je ndashimira Imana nkuko nabivuze ukinyakira ku cy'indege naravuze ati mu bintu byabinzanye byari bitatu hari lancement officiel Irebe FM no kuyishira ku rundi rwego hakaba hariho na Irebe Best Influencer Award ko isubira ikaba kandi ku rundi rwego acabona iki kinyobwa ni Irebe Fresh Drink nanje gutanguza kugira ndabiko nosiga iri nyana yindi itangwe gukora rero nagenda akora kimwe kwacu Irebe FM je ko nimba nasanze ri ku bice ibi nibi hari bice nashize ko kandi byinshi nakazoza bavuze ko ari igihugu cyacu ciza cy'u Burundi igihugu cyacu nacu ciza cy'u Burundi sitanganyika sumusenyi sibiti ni twebwe bwacu kuvuga rero imbona kazoza je ikintu ntahura no munsi nuno mwanya utavyimva ko ndavyimba mabarire cyuko ndavyimba nuko jewe nkurama ko mu mpuzu n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose kugira ntagira umuntu antanga yumbona kazoza nimba bavuga ko 2050 Burundi buteye imbere nako bwifashe 2030 buteye imbere nkumva neza ati ahubwo ni gute 2030 jewe nzoba nteye imbere rero naba nteye imbere nawe uteye imbere n'undi ateye imbere n'undi ateye imbere ntiyambona kazoza niko ndayitahura mbona kazoza ntaho iraba kuwundi mbona kazoza je ndibona aca mvuga ati ni gute rero uzomara yambona kazoza yimbonamo gute ndabisubiyemo yaho ni kubganje kariko ndabibona imbona kazoza ni ku muntu ni ku Burundi wese yaba ari mu gihugu yaba ari nyuma y'igihugu mbona kazoza no guteza imbere no kwiteza imbere no gukora tudasinziriye kugira ngo tureko twohambye abandi cya tukarengana n'abandi abavuga ko imbona kazoza ari igihugu nabo ubabariye haravuzwe nuvuga ibintu bitameze neza kumbure bidashimisha ku mpande zose kumbure bavuga ku ruhande rwa Kiriku n'urwa Superbat ariko bitavuzwe nabo bantu babiri bavuga yuko ngo vyoba vyatewe nuko Kiriku adashira ko ibintu vya Superbat ku mbuga ziwe abandi bakavuga ati ngo ni yamashiramwe mu Burundi abashaka gukoresha abantu kubajaniranya novuga kubasinyisha amakontra bakibaza yuko ibintu vyose ari vyagusa sinzire ko nka pare ko ivyo bintu vyoba vyarigeze kuba jewe nshimire Superbat ko ngiye bagira amasezerano giye ba negocia no kontra twari turi kumwe twari twicaranye aba Superbat yaba na Kiriku ivyo bavuganye vraiment ndabizi byose ariko urumva nta mwungu buri sato kirese itahizwe Irebe FM iraniyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Bonsoir mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry of Buja Flavor. Chakini makuru chema kibazanira. Bisha muvuga muri industry of Buja Flavor. Nk'utuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Hamadusira dukengurukira ningo akunze bisamirizi Irebe FM. Mudasibe kudukurikirana misi yose kuri 91 n'ibice 4 novuga mu kiya Chimbo hamwe n'ijana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Na wose udasiba kudukurikirana kuri no rubuga rwacu rwa Irebe Media ariko rwanyu nukuri kengurukira kandi tukwifuriza amahoro y'Imana yuko yokomana nawe kuri mikoro kumwe na Beni behind the camera ni CK Professional umutumira wacu witekana muramubona ni Havyarimana Augustin canke mu mwite novuga le patriote canke dukunda Burundi canke sagarara Burundi ni sagarara Burundi
Ego. Yes, kumbura rero turaza kumenya byinshi na cyane ku bijanye n'iyo ndirimbo ariko gusohora na cyane cyane hariyo na byinshi kandi abantu benshi bakeneye kumenya kuri we nibiri ko biravugangwa na cyane cyane muri mu mbono yiwe na cyane cyane muri bimwe agize imisi ariko aratera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi shize kuvuga nk'isamirizi Irebe FM. Reka kumbure sindabatwara umwanya ndamuha ikaze ariko imbere ko ndamuha ikaze murabona hano twicaye na hanu heza cyane hano uvuga hari kirere cyiza cyane bakoberera ati ngugeze mu Burundi ngo wava wisanga uri kuravuga no vuga ngo byangwa rurimi rwo mwijuru ngo kuko ngo atmosphere yaho irangwa n'amahoro n'ikirere kimeze neza cyane murabona ko aragakirima kameze neza ukubera ko mu Burundi ari gihugu cy'amata n'ubuki ntuzubiharire uranabibona kuri zino sanamu turiko turabereka reka kumbure ndamuramutse hanyuma tangura ikiganiro cacu n'amahoro sawa Ben biraza neza yego meze neza ego kumbure hari abantu bari kumva niko ndavuga Burundi bagaca bumva umenga niko ndababesha we ngaha wabona gutanu twicaye amahoro amahonda sangwe iwacu sagarara Burundi sagamba ibyiza ufise nta handi wobisanga sagarara Burundi sagamba sagamba yuhu sagamba yuhu sagarara Burundi sagamba kabisa ego cyane bavyumve neza yuko sagarara Burundi sagamba amahoro vraiment ahanyinyi cyane ukunda Burundi kunda Burundi tubukundishe nabandi dukunda Burundi bwacu kuko ari bwometso yacu abari mu mahanga abayenaba dushora imitahe mu gihugu dukunda Burundi bwacu kuko ari bwometso yacu wewe ase yes kumbure ndakwati karibu kandi mu kiganiro cha Irebe Media no kuri turaryoheye kandi kuko bana kudutera iteka kandi bakoze cyane reka nenda bashimye cyane ndamutse ariko badukurikirana bose abakunzi b'igihugu b'u Burundi n'abasi Burundi baramukije kubera ejo nabo nyine bazovamo ikintu turabarindiriye nabo nyine ko bahinduka abansi b'igihugu n'abasi b'igihugu uko buketse ko bwira nuko bwije siko buca kandi rero kije cyo babarira kana Yesu ntiyaje kurondera abagororotse yajaje kurondera abafisi kuntu bagwaye ntabo dukuyemo muri ndahari hose ariko dukurikirana kuri media turamuramukije amaro y'Imana bane nawe tubifuza n'umwaka mushasha mwiza w'amata n'ubuki no kwiyumva mu gihugu cyacu no kubana tugwanira imbona kazoza yacu cyane gose je no vuga kuri cyo kintu waruvuze ngo abansi b'igihugu je no bonumeye ko bariko barasigwa n'amajambere ibintu biriko biraba mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi no vuga yuko bariko barasigwa n'amajambere ari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi numwanya umuntu bikatakaza ariko kandi urumva nkunihira igihe bibaza ko aho bizokundira hose nabo nyine bazisanga mu bandi kabisa yes cyane gose kumureka tugire ko nk'umuryi wibavuga ngo umuryi ugisahira urakoze handi kumwe n'umuntu kabisa kirundi kiri kwitsitso akantu kose ngiza kuvuga tuza guheraheza kuko urava nsanga nagereye ego ati rero Habyarimana Augustin kuri uno mwanya urangwa mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Auguste Burundi sindahashika ndacari kuri Habyarimana Augustin kuko gashika kuri Auguste Burundi nzo ariko ndaja muri sagarara Burundi unyemerere ntangure kuri Habyarimana Augustin ego ati rero Irebe FM bimeze gute muri Irebe FM reka dore muri Irebe FM bikorwa bimeze gute bega umugambi ubona uri kugenda gute imbono yawe ni kugenda gute murakoze cyane Irebe FM je ndashimira Imana ndashimira n'abakozi dukorana cyane cyane nawe urimo mushimira urakoze hariya musaza sike yarimo atigera aboneka ubwo umusaza kuza muri kamera baramubona sike wakora mutsingo ingo sike ingo muramutse abantu kabisa imboneka rimwe ino mu stade dufise ngo kamera ikizima nguyu sike rero uyu ni sike baramwumva ndiko ndavuga misi yose uri sike rero ndabashimira muri make nka Irebe Media rero mumvise Irebe Media mumve sike mumve Beni mumve n'abandi bajournalist ba Irebe FM mvuze ngo Irebe FM ihagaze gute rero ndashimira mwebwe tubanye nk'umuryango iyo turiko turakora nta mukoresha nta mukozi twese cyo twubahana akazi yego muri make ndashimira Imana ndashimira namwe ndashimira n'abadukurikirana ndashimira abadutera intege ndashimira n'abaduca intege kuko kandi niteze bazodushigikira kabisa igihe ni kirekire badushigikire cyane gose ego nenda kubaje ati mbega kubijanye n'imbono ariko nshaka kucugira ko ubinyishura ati mbega nk'umuntu akubariye ati mbega imbona kazoza kuri wewe wumva iki imbona kazoza kuri wivuze iki ubaza ikibazo ciza cyane je imbona kazoza ndayibona
numva ahazoza aho iwanje n'umuryango wanje kuko imbona kazoza bavuze ko ari igihugu cyacu ciza cy'u Burundi igihugu cyacu naco ciza cy'u Burundi si Tanganyika si umusenyi si biti ni twebwe ubwacu kuvuga rero imbona kazoza je ikintu ntahura gushika no munsi n'uno mwanya utavyimva uko ndavyimva mbabarire cyuko ndavyimva nuko jewe nkura amaboko mu mpuzu n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose kugira ntagire umuntu antanga imbona kazoza nimba bavuga ko 2050 Burundi buteye imbere nako bwifashe 2030 buteye imbere nkumva neza ati ahubwo ni gute 2030 jewe nzoba nteye imbere rero naba nteye imbere nawe uteye imbere n'undi ateye imbere n'undi ateye imbere ntiyambona kazoza niko ndayitahura mbona kazoza ntaho ireba kuwundi mbona kazoza je ndibona aca mvuga ati ni gute rero uzomara yambona kazoza yimbonamo gute ndabisubiyemo aho ni kubganje kariko ndabibona imbona kazoza ni ku muntu ni ku Burundi wese yaba ari mu gihugu yaba ari nyuma y'igihugu mbona kazoza no guteza imbere no kwiteza imbere no gukora tudasinziriye kugira ngo tureko twohambye abandi cya tukarengana n'abandi abavuga ko imbona kazoza ari igihugu nabo ubabariye ntituraja kubiri nabo ni igihugu nivyo mugabe igihugu ni twebwe igihugu ni twebwe igihugu ni twebwe kuko Burundi ntibwo kwitwa Burundi butarimo abarundi cyane gose ukinyishuye neza cyane ni kibazo kumbere nje cyane nifuza ko mbega imbona kazoza yawe yo mwirebe yoyo imeze gute ubone iri kwigenda gute jewe ndashimira Imana ngo natamwe ndabivuga murabona ijambo irebe rimaze imyaka 3 yemerewe n'amategeko kora ku mugaragaro yacira ivyara isamiriza Irebe FM ariko nari natanguje indirimbo yitwa dukunda Burundi izaho vyara festival dukunda Burundi cyangwa isabukuru dukunda Burundi hama inaho uwo mwaka nyene nakoreye iyo sabukuru dukunda Burundi nawo mu mwaka nuguramo isamiriza Irebe FM kugeza ubu turafise Irebe Music turafise Irebe event isanzwe itegura Irebe Best First Award turafise rikiri gisata nyene kiwunyene kira kize kiri mu tuntu twiza nyene twiza turyoshe cyane go tungiye ikinyobwa zo barihereza twise Irebe Fresh Drink ngo ni ibinyobwa bitambiye yego ivyo navyo kumbure abantu bazovyihereza gute ni ibinyobwa bavyumva bimeze gute ati mbega tuzovyihereza no buryo bumeze gute kuko ari bisanga ari ibinyobwa usanga bizimvye ugasanga birengeye wa mufuko wa Beni wa mufuko wa CK mbega nibizokorohereza umunyagihugu mwene gihugu ari we wese oya nibe ibinyobwa zo gukoreje umwene gihugu ari we wese nende bavuze mbaje mu cibireke imbona kazoza no gukora misi yose buri mwaka cha buri kwezi cha buri munsi twimvira gishasha twokora niho tuzoshikira mbona kazoza niyo mpamvu navuze ko imbona kazoza ari ku muntu rero sindara sisinzira sinjyama simvuze ko ndabishika kujana kwijana ariko ndagerageza nabijya biriko biranka haguma senga Imana nongera nkora ndebe ko vyokunda katawe ndavye ukujya ndavye nawe ntawe yaravye je ndavuga ati jewe ni jewe nyene ico kirumvikana umunsi wa inauguration uvuga na cyane cyane umunsi buguriye isamirizi yacu ariyo gwanyu ko muri mko muradukurikirana nayi wawe ariyo Irebe FM nibuka umushikiranganje ajejwe ivyo kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru yaravuze ati ibimenyesha makuru nibirabe bikora ibindi bintu bitandukanye n'amakuru ati tuvuga ati rero ico kintu gishasha kigiye kuza mwirebe yoba ari yo vision isa nivyo umushikiranga canke cyo bari cyo cyumviro cyo gishigikira kuri ico kintu umushikiranganje yavuze ujya munsi yabivuze neza cyane tunashimire nyine cyo mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi uko murazi ko ari we yari kuza kudufasha kugura ryarade nkuko asanzwe ari umujama wacu umva tumitoye nk'abaje niko turakora aratwumvira akadushigikira murazi kandi baraturungikiye umushikiranganje wo kumenyesha makuru n'ibinyamakuru dushime n'ijambo yaturungikiye yavuze ati muhamirize urumva ni ijambo ryiza ritera intege umuntu ari we wese rero kujya bivuze umushikiranganje wo kumenyesha makuru yabivuze neza uwo yavuze ivyo natanguye cyane gose kuko je mu mezi maze ngaha nako ndagerageza kugira ngo ndabice kinyobwa kuzo uburyo cyokorwa neza kigakorerwa ahantu hemewe n'amategeko amategeko ndekurira mfise ivyangwa bikwiriye shimirira nyene na leta kubera yo uno munsi baje kuraba ibikorwa byawe uko bimeze bakasanga uri kuragendera mu mategeko baraguha ivyo ubereye mugabo rero basanze bitari mu mategeko nkuko nanjye vyagenze kuko ndibuka ko ibinyobwa gira nkore kuri jewe ubu byari kuba bimaze kugira nk'amezi nk'abiko biriko birakora ariko kubera hariho utunenge baje barantora bakavuga ngo kosora abo tuvuze BBN ndanayishimiye cyane nagumye nkosora kugira ngo ndabe neza ko nogendera mu mategeko umurongo mwiza w'amategeko ko sinovuga ngo dukunda Burundi cyangwa bitandukanye no
no gushaka igihugu canje cyane ntegerezwa gukora amategeko kugira ngo mbashe gushaka ko yambona kazoza ntabangamiye amategeko kandi ntabangamiye n'abene igihugu ko udakurije amategeko uzosanga akoze ibintu abene igihugu bibagirira nabi cyane gose. yego mu majamu make rero kugira dukore tuyimvire gukora irebe fresh drink mugabo ari inyobwa bitambiye bizoba birasohoka mu iyo irebe fresh drink harimo kwa kundi amaradi atariko araronka ibyinjira cyane yego harimo kugira ngo turabe yuko twosahiriza radio kuje mushikanje yabivuze ati turazi kuko murabizi mushikanje yaho arabizi avye maradi arabizi umugarawuzi ingorane zimwe radio arazizi niyo mpamvu yavuze rirya jambo kugira ngo twiyumvire ngo dufite haro nkira dushaka kuronka project karonka na Emiliare cyangwa ibihumbi 500 arashobora guca bikoresha ikindi kintu kizokuma gisaiza ya radio sivyo twe nka Irebe FM rero twana nta project imwe turaronka murabizi ne turakora ntaho ntacu bamutazi cyayirebe yego ego murakoze cyane kumbure mbona n'ikiganiro ko kigenda neza cyane ni kibazo nifuza kukubaza kubijanye na Irebe FM nyene wavuze yuko tugitangura ari umusingize kuba ndakubaza ikiganiro duheruka gukora wavuze yuko uzogenda uyisize novuga ku rundi rwego iradio Irebe FM wavuze ko uzogenda uyisize ku rundi rwego ni kibazo cyinshi nifuza kubaza ati mbega ni strategie wari ufise nizihe hoho byarashobotse je ndashimira Imana nkuko nabivuze ukinyakira kucyo cy'indege navuze ati mu bintu byabinzanye byari bitatu hari lancement officiel Irebe FM no kuyishira ku rundi rwego hakaba hariho na Irebe Best Influencer Award ko isubira ikaba kandi ku rundi rwego acabona iki kinyobwa ni Irebe Fresh Drink nanje gutanguza kugira ndabiko nosiga iri nyanayo nyine itangwe gukora rero nagenda kora kimwe kwacu Irebe FM je ko nimba nasanze ri ku bice ibi nibi hari bice nashize ko kandi byinshi kandi abyishimira nkashimira n'Imana ndabyishima ngo sino bivugira nga kuri nzi oya kumbure arabo jeti wo muhora tuvugana bakavuga ati burya nye biraboneka umutwe w'iradio kabisa si ikintu coroshe cyane ati none bijya bintu abikora wenyene bigenda gute ko tuzi ku iradio atari y'umuntu umwe ati mbega strategie yo bakoresha Habyarimana Augustin kugira ngo Irebe FM mu myaka ibiri ibivugangwa nkuko nuvuga ibigeze ku rwego nkuru tuko turabona navuze ijambo rimwe muri 2022 na gatatu navuze ati iyo ukunda igihugu naco kiragukundira ego n'Imana iragukunda kuko Burundi Imana irabukunda ntushobora kushira umutima wawe kavuga uti jewe mana ndumva hari ikintu notera mu gihugu canje ariko ndabona intambamye izoba arizi mugo kumva umutima gusunika gukora ico kintu uvuga uti Imana ko nabisavye Imana yabinyemereye reka ndabikore kugeza no mwanya usivye umufasha wanje umufasha wanje ari umudamu wanje ndanamushimira cyane iradio nta bundi bufasha na bumwe turigera turonka gushika no munsi abo nta bufasha urumva uri wenyine mwarabonye ivyuma byasha mwarabibonye uburyo nabizi ntugute ego ariko ntituracika intege ntituzocika intege kuko ntazo tugira kuko iradio nayizanye nzi neza yuko ari ikintu kije kugira ngo gifashe mu iterambere ry'igihugu nabe n'igihugu ariko kandi kize gitumwe n'umuryango wanje muri kazoza mugabo rero abashaka gufasha kumva boterera no kuri bazoba bagize neza ariko kandi batanabikoze imari zo gumifashe tubandanye itera imbere kubera ko n'umugambi waje muri je ariko ndumva neza n'uburyo iradio ibayeho kaba tabufasha mfise tasoko ndaronka ishobora guhemba abakozi kaba tahana hamwe ishobora gukura amafaranga déplacement y'abakozi ikintu cyose ari jewe ariko nkabishobora kandi nkabishikako sindavyishimira ahubwo nshimira Imana aca ngo bandayisenga mvuga nti Mana afasha mbandanye kugera ku ndoto zanje ego ni kibazo cyarifuza kubaza ati mbega Habyarimana Augustin igiki asaba leta kugira ngo nawe nyene yiyumve ko ashigikiwe afashwe n'uvuga mu mugongo je leta ndayishimira urabona izi modoka ko maragiramo baraduhaye exoneration yazo cyenda ndashimira leta kuko yaduhaye dukorera yaduha imirongo dukorera ko yaduha ikibuga ariko kandi hagize akarenga ku mwana yama ateza amaboko ariko muri rusange je ndashima sinidoga sindodogera leta kuko naco yanyimye iha abandi nigiki usaba abanyiri mitahe abariko barakurikirana kino kiganiro aho reraho banyiri mitahe yego mugabo rero reka hajyemo no gukeburana ego mu bihugu biteye imbere iyo umuntu agize umutahe miliyoni 2 abafise miliyoni 200 za publicity mu gihe ngaha mu Burundi umuntu agira miliyoni 200 zo gukora z'umutahe gaca agira umuriyoni
publicity usanga Aca usanga rero marketing. ni vya bintu usanga twebwe twabuze uburyo dutera imbere ku rwego kuko abarundi turabakozi icyo tutazi ni ukugira marketing y'ibintu dukora bose abanyamitahe kuza kwiturira BFM baciye kwizo nimero ziri ngaho hasi urabona hariko nimero contact za WhatsApp ni karibu cyane Irebe FM ivuga igihugu cyose dukora ku mbuga zose YouTube Instagram Twitter TikTok twadufise imirongo ibintu tuvugira imirongo 94 ijari ibice bibiri website urumva website akaburungu Irebe FM akaburungu.com twadukora Radio Garden Radio Box urumva ahantu hose usanga turiko isubira kuza ikirungu Irebe FM ushora ariko rero kubera cya bintu byo kutagacira amaradiyo byo kutagacira ibintu byo uri kurakora ukavuga uti reka je ahantu nimba afise abakiriya 100 ndakeneye ko mu myaka ukagira plan ukavuga uti mu myaka 2 kuya dushiramo nakazoza mu myaka 2 ndakeneye kuzo afise abakiriya 500 dushimire Superbat urugero gutari rwakora barishira mu Superbat Superbat mu mwanya ucwa n'umwanya imaze ku kibuga bariko barakora tukanakorana bariko barakora kabisa ubwo n'urugero ntanze gwa hafi shimira Superbat n'ubuzi bwayo bwose nukuri suva no kungora abakiriya bacu abakiriya nandi masamirizi n'ibindi nyamakuru n'iki ariko bo batahuye ubwa mbere nabo bariko bararonka inyungu ivyo ko barakora cyane gose kandi siko Superbat mu minsi mikeye mara niyo nkuru kabisa kubera ko ibitiko turavuga yoyo yabimenye iryo banga yarimenye turabivuga cyane gose ego kumbure mko muravyumva neza aha turacari kuri Havyarimana Augustin ariko mu mwanya kumbure wa Havyarimana Augustin so warangiye ariko tugiye ku wundi muntu rero kindi gice cy'undi muntu cyo cyamamaye umwanya utari muto cyane kabisa kweri kandi na nubu cyo kirakora amateka oya bibi Havyarimana Augustin na Auguste Burundi Auguste Burundi rero kumbure amateka ariko gukora ni indirimbo ariko gushira habona ariko n'imisore yiwe canke nabandi novuga basanzwe bari muri label ya Irebe Music s'il vous plaît indirimbo iriko iravuga byinshi cyane mu bijanye n'ivyakaranga ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi sagarara Burundi ukishira ku nuvuga ku rubuga twagiye tubana n'izindi ndirimbo z'akarangazi nziza tuvuge gute ni wari ati banza ndindira je nsohore canke bari barindiriye barabe uburyo bikorwa tuvuge gute novuga yuko aho gakino ndakamenyereye kimbere ko sora indirimbo simva gusora indirimbo gutyo sora indirimbo bitewe na message shaka gutanga ujya mwanya nayisoreye ko indirimbo sagarara Burundi bandike kuri YouTube Auguste Burundi ni sagarara Burundi uvize amajambo ari barebe nibihe turimo baza usanga bijanye cyo nta muntu tuvugana ko nta mugwi ndimwo uko nabaje abahungu banje bo muri Irebe Music yani fata ko ari turi Irebe Music ya dana baramutse nibaza ko uzoba ikiganiro nabo Rambo 2 hamwe na New Face Boss nibaza ko ijya ndirimbo cyari cyo gihe cyayo ariko nakubwiye kubira ikintu cyose mukuba Imana bateguye ibindi nimba Imana ncijemo muri je kavuga ati wowe mukaranguzo bicitegererezo ni urugero ngo sivuze ko icitegererezo bantawe neza abarundi nimba Imana avuze ko nzo bicitegererezo kiyo cha jamii shora gukora ikintu andi gacha bakurikira nimba Imana avuze ko je nzo rabira ku bandi bashaka gukora ikintu nkaca nkurikira rero niko no bivuga no vuga yuko tuvuge ko influence abandi nuba ko umanya Imana yayitangiye best influencer award ndayimuha mu ndirimbo z'akaraga s'il vous plaît ego ni indirimbo iryoshe cyane kumbure je nifuza kunyata mega icyumviro caje gute ya ndirimbo buryohe ifise no kwibaza ko ari indirimbo kumbure yoba yarakozwe kumbure mu mezi abiri umuntu yo kwibaza ati ni indirimbo ahubwo yari imaze nk'imyaka novuga myinshi cyane ko ni indirimbo menga yibihe byose bo ya ndirimbo hariho n'izindi ndirimbo burya nagenda akora ngo zitamenyekanye cyane iyo witwa Burundi uri mwiza Burundi cyawe iwacu ni heza umva iyo ndi hariya mu mahanga sanzwe natsindara uriko rapagasa yo so y'indimbo birangora kora video uko shiro mvuga Burundi bikamusiwe n'abafana banje kima so indimbo buri gihe ariko iyo ndi mu mahanga biragoye ko mvuga ngo Burundi nkacerekana Amerika cyane umva biba ngombwa ko nza ngaha kugira nkore video ako kantu niko mugeze bari indimbo zisanzwe z'urukundo barazikora aho ndi hose ngoko ari igihugu bashaka kwamamaza igihugu canje ciza cy'u Burundi kabisa biba ngombwa yuko mba ndi mu Burundi nkabona gukora video urugero hari indimbo ziryoshe banashaka gusanba nijya ko zitamenyekaye ko zidafise video rero najya sigura abafana n'abakunzi b'umuziki ndurisha cyane n'abakaranga ku Burundi ko je simananebwe ariko nabo murabizi kuva muri Amerika kabiri gatatu umwaka z'ikintu cyoroshe kabisa mutahe rero
je novuga ko burya buryo bwa burimo ubusanzwe afise mu ikaramu yanje misi yose ndimo nandika kabisa. yego kandi kunundi barayizi. Ni indirimbo iko iravugisha abantu benshi, kumbure hari abantu benshi bambaza ati mbega ya ndirimbo yakorewe muri Irebe Music vya vrai mu Burundi nyene canke yagiye kuyikoresha novuga muri vya bihugu biteye imbere hariye bakunda gukoresha indirimbo novuga zo muri Afrika mu bwa buryohe nyene bw'ubuhinga buteye imbere gose gati no ni muri Irebe Music. Ubwo buhinga muri Irebe Music musanzwe mukoresha n'ubuye? Bo icame nambe nuko dufite ivyuma bigezweho, dufite ivyuma biri ku mwanya, makate someza, studio twayubatse mu buryo bugezweho, dufite umuhinyanyuzi mwiza ari Every Pro bose baramuzi yubahwe. Abarimvyi bose iyo bari mu gihugu n'abari hanze bifuza gukora indirimbo nziza zirimo akiwacu ni karibu mu Irebe Music. Nibaza ariko ibintu bya hama hakacabaho n'Imana kabisa. Mwirebe ijambo Irebe ni ijambo ry'ikirundi ryo mu gishora, ni ijambo rero ry'umwami iryo jambo rishobora kugenda ritatanze ikintu kizima cyane gose. Umva ugiye mwireba avuga ati ngiye gutora ikintu gishasha, yego kandi ciza kimeze neza kinshikana ku rundi rwego, yego rusumba izindi nzego, yego impamvu mbona na Irebe FM batangaza cyane gose vrai kabisa. Ubawe cyane byari giye twara twiyumvira nk'abo ijambo rihezagiye, ari giye twara twiyumvira nk'abantu bavyitiranya ngo Irebe Nirebe ni Irebe Irebe ni kibanza cy'umugisha twarabisigure nsino bisubiramo, ni jambo ry'ikirundi kandi rifise insiguro nziza. Impamvu rero nahezagiye ibikorewe yo byose nibikora mu byo bisata byose usanga bimeze neza cyane gose. Kumbere n'ikibazo niki ndavuga ati mbega ari gihe n'abakoze dukorana twa twibira ati none ubwenge nuvuga CEO afise ni bw'ikirundi nibwo kumenga ubwo afise buratandukanye n'itubwe dufise umenga ari kurundi gwego cyane. Abantu benshi baribaza ico kibazo ati mbega ubwenge Havyarimana ugize canke ugase Burundi afise yabukuye iryo jambo benshi bararimbaza bazi ko mfise ngiranga abantu nka batanu je ko mumbona uku ndafise umuhanuzi wiri cyane na madamu wanje ariko wiri sirabahenge yego Etwadi Sante ariko keshi iyo ndabahanuje ikintu bigakeba mbere ngo sico camona ko Imana mpaye impano je numva ko ari impano so babona ubwenge ko nta bwenge mfise busubu bw'abandi ko numva ko Imana yampaye impano kandi ayishima impamvu ndanayikengurukira nkogira nkayubaha cyane gose. Aha rero burya naho twicaranye umwanya wose ubu ni pare wa Superbat ubu rero anye tugiye mu rundi gwego nabwo kandi ayo makuru dukeneye nahandi hano tuyakura ni muri Superbat nyene. Aha turi kumwe na company zibiri ni Irebe FM na Superbat. Namakuru ariko aravugwa ngo navuga muri entertainment turabizi neza yuko wewe ivyo bintu wowe ufise ico ubiziko na cyane cyane nka pare wa Superbeat Sakara na Superbat na cyane cyane muzi neza yuko iryo higanwa ryatahukanye n'umuririmbyi Kiriku Akiri bamuhaye indirimbo bamuhaye mvuga imodoka nuvuga y'umutonori imodoka imeze neza cyane aho muri no misi ariko aravuga ngo yuko Kiriku Akiri yoba agomba guhagarika amasezerano we na Superbat. Mbega ivyo bintu umaze kuvyumva nimba umaze kuvyumva naho ubivuze kwiki? Urakoze jero nibaza yuko reka maze nshimire Superbat n'uburongozi bwayo na boss wa Superbat kuko igihe bazana iryo higanwa ntibarizanye bashaka gukinyiza baririmbyi cyabashaka ko habaho tudumbi barizanye bashaka kubahisha baririmbyi n'abapromota ko nabo barashikiriwe ko araho akazi kumenyekanisha ya iteramo cyaba cyari rya higanwa ryabaye je nka pare rero ivyo byenda bimenye kuko yabakiri ko twaravuganye yari muri Superbat naravuganye nabo ko nuse takibazo bafitaniye kuko ni nka burya warazi ko n'abakozi ubu urashobora kugira akantu mufa n'umuntu n'umukozi wawe ko murakora koze kugeza n'umwanya Kiriku mu maboko ya Superbat bitewe na contrat yasinye gushika kuri umwanya Kiriku abarizwa muri Superbat arafise contrat afiseyo kandi arayihemberwa. Bijya rero tubona ku mbuga ngurukana bumenyi sivyo jewe sinzi ivyo mwabonye ndiko ndavuga ivyo wambajije ko sinkunda gusoma cyane kabisa jewe ndiko mvuga mu gihe mbonye ibintu ndabaza je narabajije ati none bimeze gute ko mbona mengo hari ibintu vyavuzwe kunuku hari gihe usanga kabako hari akantu kuba kaciyemo kacu usanga hariho abagasamiye hejuru ariko kugeza n'umwanya baza ko Superbat ni ishiramwe rikomeye rishobora kwandika n'akantu igaposta gusa rikavuga biti twebwe bitewe impamvu ibi nibi turabihagaritse mu nzira iri professionnel cyangwa kirika bavuga ati je impamvu iyi na kiriko nafise izina ibi nibi turabihagaritse ariko Superbat yaje isanga akajagari mu entertainment kariyo ahubwo nubiza ako kajagari gashobora gutuma idashobora gutegura irindi higanwa nosaba rero ababikora kubanza gushishoza no kubaza
no kwitondera ivyo bavuga kugira ngo have basanga biciye abandi bejo ca hirya yejo bizoshika bakaba bashaka yuko Superbat ikabishaka ko batera imbere na Superbat nayo nkakoyuko cyangwa kunguko ko Superbat ni ishami rikomeye ntiyoja mu tuntu tudumbi ibonye ibintu byase kuko no mwayi Superbat urwego iriko nibaza yuko sizina rikomeye urashaka gukomeza ikintu kigakomera gusumba cyane gose cyangwa ushobora gukomeza umuntu akakomera gusumba bisiga ko Superbat urwego iriko ikirimo ivyo kabisa ikihangana mbona ko ejo cyagiye ejo rikangana andi makampani yo muri Kenya muri East Africa ivuga ati dushaka kumena usanga bateguye irindi higaro muri Kenya kubera abona ati mu Burundi turabona ukuntu ukoreka tugere muri Kenya naho no kuza gusubira inyuma bo bariko barasubira inyuma iyo ushobora no gusanga banabibona ariko kubera katamanya bifitiye mugabo hamwe babona ko bafite ikibazo nyakuri by'ukuri bo vyitangariza cyane gose haravuzwe nuvuga ibintu bitabenze neza kumbure bidashimisha ku mpande zose kumbure bavuga ku ruhande rwa Kiriku no rwa Superbat ariko bitavuzwe nabo bantu babiri bavuga yuko ngo vyo bavyatewe nuko Kiriku adashira ko ibintu vya Superbat ku mbuga ziwe abandi bakavuga ati ngo ni amashiramwe mu Burundi abashaka gukoresha abantu kubajaniranya novuga kubasinyisha amakontra kibaza yuko ibintu vyose ari vyagusa sinzire ko nka pare ko ivyo bintu vyo byarigeze kuba cyane nshimire Superbat ko ngiye bagira amasezerano giye ba negocia no kontra twari turi kumwe twari twicaranye aba Superbat yaba na Kiriku avya bavuganye vraiment ndabizi byose ariko urumva nta mwungu uri sato kirese itahizwe ushaka gusanga hagati ya Superbat cyangwa Kiriku cyane cyane twose turebera kuri Kiriku kuko uraza barimvye ko tumeze hagize niba ari amafaranga aja kuri konti imisi yose atagiye ko twabimenye niba rero haraho Kiriku atabikoze nkuko byabitegerezwe nibaza ntawo tihenda cyangwa gasanga ya postinze ateba cyangwa gasanga abandi bazi ko ari posta zitanu mu kwezi wasanga kumbe ni imwe mu mwaka n'urugero igero biri mu masezerano mu gihe yahunyanzwe ndabisubiyemo Superbat afite uburenganzira bwo kwitwarira Kiriku cyangwa sigahagarika amasezerano burundu na Kiriku ubwo mu Superbat atacira atangaza cye nka pare nabaye pare wa wijya evenema anaherekeza mu masezerano nkayaraba ariko baragira nta burenganzira mwe mfise nta na droit nimwe mfise yo gusigura ikintu cya Superbat atari bonyene bavyivugiye muzogere mugere mu bibarize kabisa asha twikuye kwe ego cyane gose kumbure nk'umuntu akurikirana imbuga nkuru bumenyi yarabonye ibiheruka kuba kuri Kiriku n'imodoka yahawe kumbure na Superbat canke na pare wa Superbat ipito wa Superbeats akarana Superbat kumbure nkajya makuru mu yabonye ku muntu mwari mwahaye imodoka mwe mwavyakiriye gute bo jewe sinabifata big deals cyane kuko agisidira asanzwe igana mpamvu yitwa gute accident sanganya nta numwe ayitegurira no ntabwo muri douche jewe hari ibintu sense izimbuga zizotuko zibara hari ibintu urumva ibintu byose bise umba gusa hari abantu mengo bagutegeye ahantu ariko cyo nababwira cyo nta muntu abaye kubwundi ikiba ku muntu wese Kiriku nimwe no musa ahagaze kujya ni Imana yabiteguye kwa handi yarari ikamukura hahandi kamuduza gasubira nta muntu wahangana na Kiriku ngo bikoshoboke kabisa ako hagize ikintu kimubako ni wenyene kibayeko kuko nijya ikara muri bwabo babare nta numwe gize aje kumukuramo n'abamukuyemo peut-être hari inyungu bamukuyeko kirumvikana sinzi ko mubyaho no kuba imodoka yari yahawe na Superbat naho nyine si Superbat yamuhaye yahawe n'abafana biwe kuko Superbat yavuze iti bafana iyi modoka mushako yaritoreye Kiriku rero ijya modoka yahawe n'abafana biwe ariko kandi yaguzwe na Superbat nibaza yuko kugira gira gisida nibisanzwe twese twazigize siwe gusa twese aho ugira hari amagisida bamwe barabara n'abantu bagapfa ni meshi cyane gose ntacyo nabivuga ko kirekire Kiriku nabazoza vyivugira mu binywazi kacare gose ego kumbure ni nk'ikibazo gisa n'icanyuma ego niti mbega amakuru ariko aravuga ngo nuvuga kuri wewe bitewe n'igihe umaze hano mu gihugu cyiza cy'u Burundi yuko bawarirukanywe muri Amerika sinzi ko umaze kuyumva ati mbega nimba umaze kubuyumva ayo makuru yakira gute ngo hari bari mpiga 24 rere ngo jamaa atarudia nyuma jamaa yisanzuye si jamaa mefuria oya ndikonda kora kati nta kibazo bo je urumva hakinama navuze igenda aja muri Amerika no kuri nta muntu yampaye itiki kabisa no ya
nta no wampaye visa ehe ivyo byose ni Imana yabimpaye ya mu gihe Imana izobona ko muri Amerika ntagikwiye kuhaba nkuko ariyo yantwayeyo ya jewe nzova hano no kwirukanwa nkababara umutima ukavyimba nkarira nkumva ko ubuzima bwose buheze ni igihugu canje c'amavukiro cyo Uburundi bwacu kabisa sino ahandi hose ko turagenda kuba dupagasa turondera ubuzima si wacu ya sije ko sinirukanywa ariko simva gucyango naco ngo nariko aje sinirukanywa wari kasigure no kubundi umuntu bayarirukanywa cyane uzokwirukanywa cyangwa nari nkazirukanwa cyangwa agira mpavuga ati nditaha iwacu ahantu jewe nshobora kwirukanwa nkumva ko umutima uhagaze nkajewe ho ngira ngo no kuyabona cyane yahura mbere ngo ubuntu kitwa umurundi kandi abantu benshi bagira ngo gufina jumba twitwa kwatsa ubwene gihugu bwo kwitwa umurundi ukuri nibaza ko ntoba kabisa mu bindi bihugu byose tujamo tugiye gupagasa nko kwasokuru bagira gupagasa bagataha umva rero abantu biyumvira ivyo nababwiye wampaye itike ayiririre wampaye visa ayiririre mu utayimpaye tampaye ivyo byose nitekana ibandanyirize utwari karakora cyare gose ati rero bega ni rukundo rwa cyane yoba kunda Burundi canke ibyo byako biva kuri vya bintu bavuga ngo ni lo patriote ngo umuntu akunda igihugu kabisa byo kwitsa reka nakubwire rero maze amezi ane kuva mu kwezi kw'icumi naje mfite ibikorwa bitatu bikuru ubacaje mu kindi cya kane cyo ko hafi y'umuryango wanje ko nafite umuryango cyane gose hariho lancement officiel ya Irebe FM hariho Irebe Best Influencer Award 2025 yeah nayo yara ivyo byose iradio yaruguruwe ku mugaragaro Irebe Best Influencer yarabaye ku mugaragaro hacabaho igikorwa cyo kugira ngo shire ku murongo irindi shami rya Irebe Company kugira ngo sige ritanguye gukora kabisa kandi ndashimira Imana ko ngiye gusiga ritanguye gukora Irebe Fresh Drink ikora ibinyobwa mugabo bitambiye ngira ngo ikindi gihe tuzobabwira marketing wajyo w'icyo kinyobwa azosigura ibinyobwa zobiriyo cyane gose ivyo bikorwa kugira ngo bikore ufadikanije no kuba nanjye nkumbuye Burundi bwanje umuryango wanje cyangwa se murabonye ama evenement mama ko yanagiramo ayuvyugwaruka ibiki nta kintu cy'igihugu ntagiyemo ko navyo badabikumbuye ikintu coroshe rero ivyo bintu byose nakoze hari nuwo bikora umwaka cyangwa imyaka ibiri cyangwa nabishikira cyo ndashimira Imana ko nabishikiriye hamu ugenda akavuga ibintu byiwe hariya hariho nabavuze ngo Augustin tubona mu bubare ngo birashika yine akabayirukanwa kubera ngo urabona ko ari inyegeje ngo yinyegeje ariko jewe ninyegeze mu bikorwa je ndiko ndarondera imbona kazoza yanje we nawe nimboro uyirabiri wanje ndindira niwe yibone wanye nawe uzoca wirukanka ntakangwe kwirondera kabisa yego je novuga rero ati ibikorwa byanzanye byose ndashimira Imana ko nabihejeje cyane gose kandi ndabihejeje naho nosura muri Amerika bagavuga ati we n'ikintu muri Amerika wapi ntibigikwiye kuhaba cyane itahiri wacu cyane gose none kari wacu ni nyumbani amaherezo y'inzira ni muhira nyumbani ni nyumbani chabucha T-Max nyumbani ni rero ntibahangayikishwe n'ivyo bintu bibatesha gukora ivyo bakora vyabo kuko je vraiment nta muntu arabimbarira mugo ndavyimba mu bandi kuko nta muntu arantangara babimbira kuko wari kubimbarira nayo gucara muhigisha nk'inyene avuga ati visa wampaye ndayigusubiza kabisa kika wampaye ndakagusubiza uvyakira muri jewe sinzi kwisigura uvyakira gute yumvise ama commentaire ari negative kuri wewe ku muryango wawe ku ma projet yawe ku gihugu cawe byose ndashimira Imana bariko barabivuga nabi bariko bara byose shimira Imana ugashimira Imana gusa erega nimba uwo utaragira ikintu bavuga haracari urugendo kugira ngo umenye ko uri kwisi kabisa mu gihe utaravuka rero tekere rondera ivyo tumuvuka kabisa mu gihe atakintu kimwe uravugwako ukuri ntuburaza kwisi wanse kuvugwa yaheze munda kwa nyine urumva uracyari munda kwa mama wawe kabisa nimba utaravugwa rondera impamvu hajya sike ntaravuka cyane gose yaravutse kubera baramuvuga yuko ari mu fast waza yes kumbe bakubarira ati kagajoshe rigahora mwitaba nitwo biyaga byose ngo tubimare ariko kumbure je ngira ndambaza ati mbega nizuba usanga uruko kumbura igihugu kumbure bakubarira bati azogera igihe usubira inyuma ubandanye uja kuyarondera hiyo yazane ngaha mu gihugu kuko n'ubundi turayakeneye ngaha ati mbega ntizova bishika ukakumbura ngaha igihugu cyawe ciza cy'u Burundi arico ciwacu Yesu shawe gikumbura kubera no nta bigiye kirekire sigaje hariya kandi yatanura gatahe gusa ragakwiza cinzaro nanjye nicaye ndadaza ibiyobera rero nanjye nibere mu gihugu cy'amata n'ubu widandariza karanga Irebe karanga cyenda umushoferi
kabisa je n'umushoferi yeah nigura agakamyo kanje nza ndikubitira umucanga harengerongezo desamire nzobaho transivire wikorera mugabo iyo kamyo ari yande ayo ibene ari yanje cyangwa ari irebe gwanje kabisa nkayifata nkigira nka kubita umucanga harengerongezo desamire urose desamire ufite inzu yawubamwe uza gusumisha 30000 uza kunywa agacupa urane ko ninywera agafana je ntagoye uza usanga wabitse ibihumbi 100 ku munsi umva ko kizo kwibera iwacu kabisa kweli burya ngaha urose umutahe ushaka kukwitahi ngara naho si habi ko turahapagasa tukaronka ubwo buzima sinca mba muri baba ndigurumva ngo hariya oya hariya si wacu nivyo kandi ubuzima si bwiza cyane ntiwisanzura nk'uko iwacu ariko haratuma turonka uwo mutahe tukawuza nkuko basogokuru bagenda i Bugande nkuko bagenda mu bindi bihugu bagapagasa bakazana kabisa cyo nayire mu migambo yo kwitahira bavyumve rero abavyikeka rero nimba nzobabera ikibazo kiri mu kuza kabisa Yes bakunzi bisamirizi Irebe FM bakunzi ba Irebe Media nukuri jewe ndabakingurukire cyane kumbere subira kandi narabatumirira muhame mumviriza isamirizi Irebe FM kuri 91 n'ibice 4 novuga mu kiyaya Cimbo hamwe n'ijana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi hamwe na kuri imbuga ngurukana bumenyi zacu Irebe FM novuga wherever Instagram Facebook TikTok ahantu hose kuri site web yacu Irebe FM ni West2 akaburungu Irebe FM akaburungu kome mwifuza kumenya byinshi naho contact ziri ngaho munsi muze mu contact kumbure ababijejwe bazobakira mubabari ico mushaka kandi service zo muri Irebe FM muri Irebe company ziri all top ibintu byose bimeze neza cyane okay ibintu ni okay yego yes kumbure ndagushimire cyane Auguste Burundi ndabashimiye cyane Irebe Media imana ibahezagire cyane nshimira ko badukurikirana bose nongera kubabwira ati umwaka mwiza umwaka wo gutera imbere umwaka wo gukundana umwaka wo gushira hamwe umwaka w'ubuntu n'ibintu kabisa tuzosubira nawo gutaha hasta la vista Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahits 91 n'ibice 4